twarasabiye abana bashika 10 n'abangaye 13 bo muri komine baje kwiga hanze mu bindi bihugu ikezo barihira kandi amahera menshi umwaka uzotwara hafi miliyoni amajana abiri. Hariho n'abandi baturungika muri Tanzania ni ngorane muga abantu bakamurungika agacagenda kwirabira televiziyo agaca yoberwa batanze amahera ntayo. Ubu dutanguriye Gitega hari ishuri Gitega twubaka hamwe n'iyo muri komine Musigati hariya Muyebe n'ibirasi bitatu Ngozi ahiga abana b'imfuvyi barafise aho bigira mugabo ni benshi batubegereza ibirasi bitatu nivyo bikorwa nibi vyigatwe kugira ngo urwaye muzohore mwivuza ahantu heza ntibazobazimba cyane nikuyo muhora mwivuza muri leta ko twe ntiturondera gusa abantu hameze neza ahantu urwarira ukajya mu gitanda cyiza ahantu ugenda kurwarira ukamara impuzu z'ibitaro ntuzurazana izicafuye kuko hariyo abagenda yari kurima arwaye agaca arwara yambaye impuzu zo kurima sibyo zoba ari kirinike nziza ushitseho bisaba ko kuryama bakwereke woge uca kwimika impuzu z'ibitaro urware gusa neza karajayo. Ntibishoboka yuko mu bitaro usanga abantu bipfutse ibitenge basasa ibitenge bakifuka ibitenge ntibibaho mu bitaro. Ucinjira ibitaro wemera kwambara umwambaro w'ibitaro kandi usa neza abavyeyi bakiyobera ahantu heza hiteka mu kwicumi na kabiri batwayejeje heza ni buke buke ariko tuzohahindura muzohayoberwa mu misizi ariko tuzohahindura bose kuva hajya kw'isoko n'amabarabara y'amabuye tuzozana amapave kuko wasanze abantu benshi ntibazi niyo baca ntibazi niyo bapfuye ntabona aho niyo bapfuye ntabona aho bageze ntabona niyo baca usanga bibereyeho uko nyene atana kimwe bafise atana hamwe avuga ngo je naraheje amashuri wahejeje ayahe amashuri arahera. Ibi babigisha ni umushinge gusa babaha umushinge ibindi nawe utegeza gukora ibyo ushoboye byose kugira utere intambwe.